cyane nk'uko mwabyumvise Canal Plus yazanye produit shasha no kuvuga agasere gashasha bongera kuri byasanzwe zihari ya Netflix je kwiyongera ku busegezo dufise bwa Canal Plus. Rero nakabijya abanywanyi bacu kandi ni kintu kizokungura benshi barasanzwe barondera ari amareresi ari ibiganiro bitandukanye byo bikiri bishasha bitaratangura guca ku zindi mbuga ngurukana bumenyi aro gasanga twamaze guca kuri Netflix. Rero benshi basanzwe bayizi mugabo ibagora kuronka, ariko Canal Plus yayizanye yongewe ku buseke bwa Canal Plus umuntu agashaka kuyironka ari ngaho Bujumbura no hagati mu gihugu bimoroheye. Netflix n'urubuga umuntu ashobora gutorako amareresi, ibiganiro, twatwino twabana bita amadisi anime n'ibindi biganiro n'amakuru atandukanye canke ivyese umuntu ashobora kuronka ariho bigisohoka kandi ikibiriraho. N'ikindi gishobora kubafasha nuko iyo Netflix n'urubuga rufasha abantu gushobora kuraba ibyo biganiro cyangwa amareresi umwanya bishakiye kandi harimo no guhitamo. Twari dufise ubuseke butandukanye, tukaba dufise n'ibindi twara twongera ko bita English package cyangwa English Plus yindi benshi baze kuri Super Sport bakayongerako, aho gasanga ari agaseke udashobora kongerako iyo English Plus. Rero akabijya nuko Netflix kuduseke twose umuntu afise ariko agaseke gato bita Access 30 ari bwa buseke bundi butandukanye bwa sport. Netflix bifitiye mu 15 byawe by'amarundi uzoyironka bikoroheye, nukongera ko gusa ugaseke usanganywe karimwo katarahera hamwe gashobora kuronka Netflix bikoroheye mu telefone yawe. Umuntu akakurungikira bijya bisabwa kugira ngo binjire bivanye na dekodere yawe isanzwe iri mu mayini.